narababariwe nico gitumaga ndirimba, ni Yesu yambohoye yasanze aho nari mboshwe ankurayo none ubu ndidegembya, ni Yesu yambohoye. byose biramaseko imigeri ibiri ntitereka mugabo uyo mugani ego umugani ungana kariho mugabo ubu ni imigeri 5 iratereka kuri ubuzima bwa none. Biranyorohera kuko sinobikorera rimwe, umuntu niwe yijera akavuga ati iyi ndwi canke uyu munsi wiki umva nyene nuko. Murakoze cyane. Bonjour canke bon après-midi bakunzi ba Akejo Media, mugoye neza murakomeye ndi Froxan Imana bikoze nikiza Filme yaduhaye muri kumwe, nongeye kuba ikaze kandi kuri Akejo Media mu kiganiro Burundi Gospel Star Search, aho turi kumwe n'abaririmbyi beza cyane abacuranzi canke abakunzi b'umuziki. Rero uno munsi ndi kumwe n'umuntu adasanzwe, ndi kumwe no muririmbyi akongera akaba umukinyi w'amareresi avuga ubutumwa bwiza, ari we bita Niyonsaba Fabiola akaba avuka mu Carama, akongera kandi nkuko nabivuze mu nango n'umumama yubatse amaze imyaka 5 yubatse kandi afise abana 2, umuhungu n'umukobwa. Urugo rwiwe ruri aho bita mu Rubirizi haruguru gato ya Carama, kandi uwo Fabiola Niyonsaba n'umuntu ariko arakoreshwa mu buryo budasanzwe nkuko nabivuze, n'umumama ariko akongera kandi akaba ari umuvuga butumwa nk'umuririmbyi umucuranzi, akaba abimazemo imyaka ishika kuri 7, ariko bikaba bigiye ku mugaragaro mu kiringo cy'umwaka umwe, bisigura yuko yagiye ku mugaragaro muri 2024 mu mpera. Rero kuno mwanya uwo Fabiola arafise ibikorwa 3. Fabiola arafise ibikorwa 3, kimwe c'indirimbo yiwe yitwa Narababariwe hamwe na filme ziwe 2, imwe yitwa Iherezo ry'inyifato, iyindi kaba yitwa Fabiola series. Murumva yuko iya kabiri Fabiola series ikiriko iraza vuba cyane ngo baraduha na episode ikurikira. Reka rero ndamwakire kuri micro za Akejo Media. Kaze. Murakoze. Mumeze neza? Ndashima namwe. Natwe tumeze neza, turashima Imana yabikoze. Fabiola mwaje muberewe? Murakoze. Kandi mwaje mwambaye impuzu idasanzwe yerekeye urubanza muhejeje guhimba, mwahimbaje ku munsi wa 6 nk'abakenyezi, kuko wari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi. Mbega aho mwari muhereye umunsi mukuru mwawohimbaje gute? Twahimbaje neza kandi byagenze neza. Ndashima Imana uko byagenze. Fabiola nk'umukenyezi yitahuye nkuko bivuga ko umukenyezi ari maboko igihombi, kandi umukenyezi ari umuntu adasanzwe ku isi, mu muryango canke mu gihugu, nakaye kamo bashoboye kubatera aho mwari muherereye canke wewe ushobora gutera abandi bakenyezi bagenzi bawe? Ego akamo baduteye canke akamo noterera bagenzi banje nuko twokura amaboko mu mpuzu tugakora, kuko umukenyezi arangwa no gukora. Ego. Mbega ko bakunze kuvuga cyangwa bikunze kuvuga ngo ati umukenyezi si wo gukora, umukenyezi no guma muhira akarindira ico umushinga ntahamuzaniye, nawe ukabutubwiye yuko umukenyezi ari wo gukura amaboko mu mpuzu agakora. Ivyo bintu cyo bivuga ko ivyo nibaza ko vyoba na kera barakora. Sinovuga ngo ni vya kera, oya, nibaza yuko na kera barakora, umukenyezi si wo kuguma mu rugo gusa. Ego. Nubwo yo bari muhira mu rugo mugabo ariko arakora ibindi. So kuguma yicaye. Ego. Murakoze cyane. Fabiola inyuma yo kuririmba canke gukina filme ivuga ubutumwa bwiza canke kuririmba indirimbo mpimbazamana ninde? Fabiola nkuko umaze kubabwira, ndubatse, ndumukenyezi w'abana 2, ndi n'umutayera. Ego. Nta n'ikindi kintu n'ibindi nyene bikorwa umuntu atorinda kuvuga. Ibikorwa ni byinshi usanga bifatira umuntu nyene akuma yirukana cyane muri ubuzima nyene, bisaba kuma wiruka mu tuntu utunaturi. Ego, burakoze cyane. None Fabiola turi kumwe uno munsi muri Akejo Media, yoba yakuze gute canke Fabiola ubuto bwe bwari bwifashe gute, yarameze gute, ubu naho byifashe gute? Navuga ko
mu buto bwanje narakunda Imana kandi nkakunda n'ishuri. Yego. Nuko ndakunda Imana, ndakunda gusenga. Ubuzima bwanjye bwa misi yose. Okay, murakoze cyane. Ndi n'umuririmbyi muri kohari, ndarimba no muri kohari y'abakenyezi y'abamama kuri eglise wacu. Murakoze cyane. Byarakuze kuvuga ngo yuko Fabiola ari umuntu asenga cyane. N'ikihe kintu kiguha intege canke umwete canke ishaka ryo kumva wosenga? Hari ibintu byakubaye ko canke ni mpemu yera mwinshi canke bivyifashe gute? Navuga ko kubera ibyo gusenga ari byo kuva nkiri muto, na n'ubu nsenga kugira ndabe ko nzorangiza amahoro. Nzorangiza neza. Ico nico kintera umwete wo gusenga. Murakoze cyane. Fabiola, munangamara twavuze yuko mumaze igihe kirekire muri ko muraririmba kiringo c'imyaka 7, ariko bikaba byagiye ku mugaragaro muri 2024 mu ntango, bisigura ko mumaze umwaka umwe. Nikiye kintu cyabateye intege mu kumva yuko mushobora kuva mu gacerere mugahaguruka nyene mugahagarara nkuko nyene muri abaririmbyi cyangwa umuririmbyi? Murakoze. Mu bisanzwe muri iyo myaka 7 narakoze indirimbo 2. Iyo nzosubiramwo ni indirimbo 2 nzozisubiramwo zose ko muri iyo myaka 7 zabaye bushari na disque dure bituma mbanza guhagarika kuko nacenja mu byo kubaka mariage nyuma y'ishuri. Rero icatumye numva nyene no bisubira kandi kubandanya nuko hari gihe wumva amajambo aje ukumva utoyisangiza wewe nyene canke ngo agarukire hafi yawe gusa, wumva ko oyasangiza amahanga yose kugira uko yakwigishije canke amajambo ko yakuryoheye kugira aryohere n'abandi. Ico nico catumye mpaguruka ndabishira mu ngiro, ndabishira nyene no ku mbuga ngurukana bumenyi kugira ubutumwa bwiza ndabusangiza abandi. Ego, murakoze cyane. Baratubwiye ati muri iyo myaka 7 hari indirimbo 2 nakoze zishana na disque dure hama canja muri mariage. Bisigura yuko mariage yawe agiye yaratumye ibikorwa bitagenda nkuko byategetswe kugenda canke byagenze gute? Ego, nabanje kwanza kuko bisaba ko twumvikana n'umugabo imbere ko nja muri ivyo ko sinoshoka nyene mbandanye ko nifata nkiri inkumi. Bisaba nyene ko jana kariro gake kwanza. Na cyane ko umuntu ari munini ubutaramumenya wese canke utaramumenya n'agace gatonya. Ntushoka ujana amanyama mu rugo ugenda buke buke hanyuma mukumvikana ari yego ukabandanya ari hoya ukagarika. Okay, nivyo mutubwiye nivyo, ariko bavuga ati nta bajana bataraganye. Bisigura ko mu gihe mwari muri kumwe muri fiançailles ibi bintu mutigera mu biyagako? Bon, navuga ko ntitugeze tubiyagako. Kuko narabikora sinabishira ku mugaragaro ngo ndabishiremo ingufu. Naje ubwanje navuga ati mu jambo rimwe ntitwabiyagako. Ntitwabiyagako kumva nyene no biha agaciro ku buryo no bimusaba. Okay, tukiri ngaho nyene, mbega birondashe ko umuntu yubatse ashobora kuja muri izi carrière neza byoroshe biratahurwa imbere yo bubakanye? Bivana kuko Imana yatanze imitima itandukanye kandi yatanze isabagire. Ndashobora kuba naragira ubwo buntu umugabo akaba bitahura, mugabo hari abandi batabitahura. No buntu nagiriwe sinzi ko sinovuga ngo niko hose bameze, oya navuga ko no buntu nagiriwe. Ndashobora kuba je narorohe mugabo ugasanga ubundi ntibimworoheye. Rero menya ivyo mu rugo rwanje ko sinzi ahandi ngene bimeze. Ego, barakoze cyane. Na cyane nandi bavuga ati umwenge w'inzu canke ibintu nyenevyo niwe abazi umuco wavyo, niwe abafise ico ashobora kuvuga canke ashobora kubwira abandi. Bon, Fabiola gushika uno mwanya, gushika uno munsi, gushika mu no mwaka muri kuno kwezi kwa 3 itariki 11 murafise ibikorwa bitatu. Ikimwe c'indirimbo itwana n'ababariwe n'ikindi cha film cyitwa iherezo ry'inyifato hamwe na Fabiola series. Mbega iyo film yitwa iherezo ry'inyifato yaje gute canke kubera iki film yawe wayisuko wihweje iki ko tubazi nk'abakinyi bakina film zivuga ubutumwa bwiza? Ni yerekwa canke n'ubuvugishwa
ni indoto bimeze gute? Bo navuga ko iyo bari nkiyerekwa kuko ikintu cyose gihimbaza Imana cyangwa ikintu cyose nocita nk'ingabire yoba ni nkiyerekwa nyene. Impamvu rero nahise iherezo ry'inyifato nuko naranditse inkuru cambona noyita uko bivanye nico nashatse kuvuga. Kuko iyo herezo ry'inyifato ugerageje kuyiraba ibirimwo canke ibiyikoze iyo filme, Ego. nashatse kwerekana ko iyo ukoze neza iherezo yavyo, iyo ukoze nabi iherezo yavyo. Niyo mpamvu naciye ndayita iherezo ry'inyifato. Inyifato nziza ucubona iherezo yayo, inyifato mbi ucubona ingene birangiye. Ego. Ego. Ati ni ubutumwa bwiza. Kubera iki mwashimye kubicisha muri filme? Kumenga filme benshi bayitahura ukundi kuntu. Bo bayitahura ukundi kuntu ariko Imana nitahuza umuntu. Kuko abantu bose ntibatahura ikintu kumwe. Nashatse kubicisha muri filme kuko nabona ko atayindi nzira, kuko mvuze ngo ndabicishe mu ndirimbo bica biba birebire. Indirimbo nayo arazi ko idatwara umwanya munini. Ego, barakuze cyane. Hari indirimbo yitwa Narababariwe, uri kurayiraba harimo amasanamu yo kuboregwa, yo kunywa amatabi, kandi tukaba tubazi nk'abantu mwakuze muri Kristo, mwakuriye mu miryango ikijejwe, mwakuriye mu ishengero. Mbega mwaririmbye intahe yanyu canke mwaririmbye intahe y'undi muntu? Ko bakunze kuvuga ati umuririmbyi ayirimba ikimufashe ko canke ayirimba ibikuvuye muri Bible. Mwebwe byagenze gute kuri iyi ndirimbo? Murakoze. Hanyuma narababariwe usanzwe sivyo naciyemwo jewe. Ego. Ariko nisunze mu kibano. Chambona ko no ishira ku mugaragaro ndirimbo narababariwe bivanye ko mara numva n'ibishingane by'abandi bitandukanye ushinga nahe. Umva nyene ivyo umuntu yaciyemo ko ari byo gusangiza abandi, kuko iyo uri kurigisha uragerageza kwitanga akorero kugira batahure cyane, banyaruke gutahura. Ego. Murakoze cyane. Mu rugendo rw'imyaka 7 hamwe dufate uyu mwaka umwe mutanguye, ariko dufatakaje n'imyaka 6 bicaye ba imyaka 7 muri ko murakora. Ubu rero Fabiola urahagaze uri kurakora nka Fabiola mu ndirimbo hamwe no muri movie cyangwa filme cyangwa ireresi. Ubona biri ko biraza, ubona bizofata intombero uri wenyene ko utifatanije n'abandi bakina amareresi cyangwa abandi baririmbyi ugashima guhagarara uri wenyene? Bisanzwe novuga si imyaka 7 n'umwaka umwe kubera iyo yindi myaka nari nicaye. Ego. Ivyangumyemwo cyane nari mu bindi bikorwa. Navuga ko ari umwaka umwe ngerageje kwishura kuri ico cyo kwikorana. Musanzwe intangiragoye amigoye kandi nta uvuka rimwe ngo yuzure ingobyi, bisaba kugenda buke buke, hanyuma Imana niyo ibizi yo yatanguje igikorwa nizo nagisozera. Ego. Murakoze cyane. Fabiola, reka ndabasabe muririmbe agace gato y'iko ndirimbo mwaririmbye kugira ngo abakunzi ba Kejo Media bumve by'ukuri ko turi kumwe n'umuririmbyi kazi kandi ariko abikora neza. Sinova vuga ati ngo uvuge bijya ukina muri filme byaba bigorana, mugabo uca tubabwira vuba cyane aho bashobora kubisanga kugira ngo bagende babirabe babikurikirane, hama donc supporting canke ari cyo bashoboye gukora bagikora. Narababariwe nico gituma gandirimba, narababariwe nico gituma gandirimba, ni Yesu yambohoye yasanze aho nari mboshwe, ankora yo none ubundi dikimvya, ni Yesu yambohoye yasanze aho nari mboshwe, ankora yo none ubundi dikimvya. Fabiola, merci beaucoup, vraiment muririmba neza. Murakoze. Guys, miko dukurikirana indirimbo yitwa Narababariwe. Indirimbo yitwa Narababariwe by Niyonsaba Fabiola official. Guys, genda mugire subscribe no munota umwe. Mugire subscribe, mugire commentaire, mugire partage,
mugire like kugira ngo musapotinge umuririmbyi wacu bumva ko n'umumama vraiment muize mubona umuntu wo mu mama ahagurutse ariko arakora nuko aba ari umunyamwete nuko uwo muntu aba afise ishaka muri we. Turakunze kubona abakobwa benshi canke imisore myinshi irongoye cyangwa abakobwa barongowe umuzi wacu hagarara, ariko niyo saba Fabiola yahagurutse neza ari umumama amaze 5 yubatse afise abana imitwaruko y'urugo imitwaruko y'ubugabo akazi mugabo akavuga ati no il faut que maguruka il faut que nkora il faut que ndirimbe il faut que na filme mumva ko ari wo gushigikirwa ati ari muri ba mama b'intware vraiment mumushigikire genda mugire subscribe mugire partage mugire commentaire mugire like kugira ngo mushobore kumuteza imbere peut-être nawe azobigukorera nta wamenya. Fabiola barakuze kuvuga ati umuhini mushasha utera amabavu namwe mukaba muri bashasha muri game yo kuririmba canke gukina movie mubona bimeze gute biriko bibagendera gute biroroshe biragumye byifashe gute? Sinovuga ngo biroroshe canke ngo biragumye kubwanje novuga ko ntibisanzwe. Ego ntibyoroshe kandi ntibigumye cyane. Biri hagati na hagati. Ntibyoroshe kandi ntibigumye cyane. Mushatse kuvuga iki mu ijambo rimwe? Dushatse kuvuga ko musanzwe novuga ko ntibyoroshe kuko intambamyi sinke zirahari. Umugabo aho byoroheye naho nuko ucugira umutima wo kwihangana no gukomera no kubandanya urugendo. Umaze kuba waratahuye ibanga canke igikorwa uburimwo bica bikorohera. Umugabo biragumye ntibyoroshe. Biragumye kandi biroroshe canke biragumye ariko ntivyoroshe. None nta bantu ufise mufadikanije bino bikorwa kumenga birazimvye bisaba uburyo bwinshi haba gusohora indirimbo n'amafaranga menshi movie yoyo ni too much. Bimeze gute birakorohera byifashe gute urafise abagushigikira bimeze gute? Cambere umuntu ashiki cambere Imana iranshigikira kuko iyo mfukamye nkayisaba ica mu nzira zirenga ibihumbi. Kigira kabiri n'umugabo aranshikira ntibagiye n'uwitwa Parfait amba hafi cyane aranshikira ni nawe aminguvu cyane amande ko umugabo yampaye inguvu zo guhaguruka zo kuma umwanya kuko umuntu agwaye umwanya abara amahirwe adasanzwe yarampaye umwanya inguvu rero cyane witwa Parfait ndamushimira cyane. Aranyoroye asanzwe akora ibya filme agakora n'indirimbo mugabo uburyo asaba abandi je ntabwo ansaba. Bisigura ko mu director bisana nkavyo. Umuntu yo yubahwe bako ari kashigirwa c'Imana uko ubu n'ubutumwa bwiza buca mu maresi no mu ndirimbo umva yuko nyene uwo muntu abikora aba ari wo gushimirwa aba ari wo gutegwa amashurwe. Fabiola ati ibintu bibiri cyangwa imigeri ibiri tereka mbega movie no kuririmba wewe ubifatanya gute canke niki kintu kikumaseko muri ivyo bibiri? Byose biramaseko. Imigeri ibiri ntitereka mugabo uyo mugani ego umugani ungana kariho mugabo ubu ni imigeri 5 iratereka kuri ubuzima bwa none. Biranyorohera kuko sinobikorera rimwe umuntu niwe yijera akavuga ati iyi ndwi canke uyu munsi wiki umva nyene nuko. Murakoze cyane. Gusa nyene gestion y'ibintu bibiri canke birenga bibiri iba igoye akenshi usanga umuntu yakize ingufu kuri kimwe. Bibaho. Namwe turageje kuraba peut-être ingufu nyinshi ziri kuri film. Niyo mpamvu nange nababajije mwamukwiye gutanga umuco ukavuga ati jewe ngerageje nk'uwo mitishamwo novuga ati niki. Je ndakunda kuririmba gusumba filme. Mugabo filme ni ifise ingufu nyinshi gusumba indirimbo. Kubera filme ntinganya ubushobozi n'indirimbo. Fabiola kuko nagucire mu ijambo indirimbo bisaba amafaranga zira hamwe. Mugabo filme uduca nene uduregeranya uvuga ati akanda gakoze ndakabitse mugabo indirimbo bisaba
haba kuja muri studio bisaba uja n'umufungo haba kuja gukora clip bisaba umufungo. Okay, murakoze cyane. Fabiola, turabona abakinyi bo mahiresi menshi ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi vraiment félicitations. Filme ndundi ziriko zirakundwa ku rugero rushimishije. Filme ndundi sigaye ziri ku mwanya, sigaye ziri ku gihe. Nawe ukaba uri umwe muri bo uriko uraza. Mbega ni bande canke ubona gute abo muri domaine imwe ya filme? Urabona urukundo ruhari, urabona ubumwe buhari, urabona gushikirana guhari? Urukundo rurahari, gushikirana kurahari n'ubumwe buriho. Bisigura ko gushika no mwanya ufise bamwe mu bo tuzi nk'abastar mu mafilme ndundi bagushigikiye muri kumwe mukorana canke muzokorana bifashe gute? Bo ntidukorana kandi ndizera ko tuzokorana ko byose ni ku rutonde rw'Imana. Bariho. Ego. Hariho n'uwo dukorana kandi nyene Imana imuhezagire bamwita Constance niyo. Constance. Wow. Urakoze cyane. Kubona Fanira Vine nyene kuko iyo umuntu muyaze ukabona nyene arakuyagisha canke akagupostingira icawe uca ubona ko uyo muntu by'ukuri muri kumwe agushigikiye. Wow. Urakoze cyane. Fabiola, hariho ibintu byinshi bakunze kuvuga muri societe canke mu kibano ati umugore suwo kuja mu bintu byinshi canke umugore suwo gukora nkuko nari nabivuze mu ntango, ariko pour le moment tuko turumva umumama nkawe wubatse ufise abana babiri deja uriko urakora filme isaba uburyo bwinshi, indirimbo isaba uburyo bwinshi. None mu gihe utariko urakora cyangwa utariko urarondera ubwo buryo bwova hehe canke izo filme zogenda gute? Mu bisanzwe turi mu bantu kandi turi mu miryango, turi mu bavukanyi, mu bagenzi ndetse no mu rugo nyene umugabo umushinga ntahe. Uburyo nakubwiye ko ndi umutayeri kandi amane butayeri inyuma yaho hari utundi tuntu. Rero na ya mavi gusenga Imana igaca mu nzira zayo. Ego, murakoze cyane. Bisigura yuko ivyo uriko urakora byose ni ku mavi kandi bikaza bivuye no muri ubwo buzi butandukanye muriko murakora hamwe na support y'umushinga ntahe. Fabiola, ejo uravyutse umushinga narakubwiye ati rero madame ibintu bya filme canke kuririmba nkeneye uhagarike, wokora iki wovyakira gute? None wewe ntucumva urahagarika nyene. Oco urugoco urugeranya n'ivyo. N'ubu kubandi muri ivyo nuko mfise agahengo kuvuga genda ejo ndagenda canke ndagiye ati ntangora cyangwa umunsi n'uyu akemera. Kandi si kuvuga ngo muri ibi byose maze gukora ngo umunsi ndabishakiye no nabikoreye oya. Ndavuga ati ejo nawe akavuga ati ejo no hama bikagenda uko nyene. Mu gihe yovuga ati hagarika no hagarika none urugo no candaruta nagira abashugenda kumusengera kugira ngo ahindure ingingo no banicaye none ntariko ndasenga rega n'ubu bikiryoshe ndasenga niwo hagarika ngo nuko noba ndi mu gahimbo canke no bafise umwanya oya yego ndasenga kugira ntibize bihinduke biramutse bihindutse ubugombe bw'Imana. Okay. Murakoze cyane, reka tuvuga ati Imana idufashe canke igufashe. Amen. Umugabo naze yigera hindura ivyiyumviro kuko twovuga ati yoba azimije ingabire canke yoba acishije ku ruhande uwo ariko atuma benshi bumva ubutumwa bwiza. Fabiola, nuwe mukinyi wa filme canke umuririmbyi aguha motivation ukumva yuko nawe ushobora guhagarara kandi ukabandanya neza? Murakoze, rero novuga ko abaririmbyi nka bose bahora bamotiva. Ego n'abakinyi bahora bamotiva bose yongiye kuri YouTube nkara ibikorwa byabo. Ego nakubajije ubuza imbere canke abazi imbere ukuvuze bose uvuze muri rusange aho nange ndakumotiva nange ndagutera intege mwese abajewe no ndagutera intege mu kiye kintu mwoba muntera intege na cyane cyane ko mumbwira ko haje
Yego. no kuba mbona muri ku kivi kivi cyane kuko ibikorwa urabona ko bitandukanye. Murakoze cyane. Fabiola, reka ndagushimire cyane. Murakoze nanje ndabashimiye gose. Reka ndagushimire kubwa kano karyo waduhaye ko watuyagishije kandi ko watubwiye ibyawe. Buryo iyo umuntu arinza guha amahigwe akakubwira ibyiwe nuko uwo muntu aba yaguhaye agaciro canke yakubasha. Fabiola, reka mvuge kandi merci beaucoup. Murakoze cyane namwe. Tutarangiza ikiganiro reka ndagusabe akajambo kamwe canke tubiri kwa bakozi ba Keje Media ko dukurikirana, wongere kandi ubabwire n'imbuga zawe zose byiyaguye ukoresha kugira ngo bagenda gusupportinga, bagire ama subscribe, bagire ama follow, bagire ama commentaire, bagire ama share, bagire ama like kugira ngo ikongo c'Imana gishikare gushikira benshi bashoboka. Ego murakoze cyane, ndongeye kubaramutsa kandi moro Imana bane namwe mwese. Nongera kubashimira kuba mwabanye natwe mwadukurikiranye guhera mu ntango n'ubu ku musozo w'ikiganiro bo kuri YouTube ni Niyonsaba Fabiola official. Ibikorwa byanje biriko muca mubibona, hariko filme, hariko n'indirimbo. Kuri Facebook ni Niyonsaba Fabiola nyene official. Hari amapage nifuza kugurura ntarugurura bivanye n'ibintu ndimo bisaba ko nkura mu nzira kugira ncembaho nyene nidegemba nje gukora mu intangiragoye. Ego nivyo bisigaye tuzobimenyesha hanyuma ko turacari kumwe. Murakoze. Murakoze cyane. Reka nanje ndangize ikiganiro ndashimira gose abakunzi ba Keje Media mudukurikirana every day anytime anyway aho muri hose vraiment mwubawe Imana ibahezagire gose. Cyari kiganiro Burundi Gospel Star Search hamwe n'umutumire wacu Niyonsaba Fabiola, umuririmbyi mwiza, umukinyi wa filme mwiza ariko anakoresha mu buryo budasanzwe. Yababwiye YouTube channel yiwe ni Niyonsaba Fabiola official, mugende mugire subscribe kugira ngo ibikorwa byo mushobore kubisangiza benshi canke asohoye n'ibindi bikorwa muze munayibona mu buryo bworoshe. Hariyo film yitwa Fabiola series igeze kuri episode ya 2 vuba cyane ngado episode ya 3 mwe munagira subscribe kugira ngo bikunde filme nako iyo episode niyaza ize ibashikire mutayenze kubwira umuntu ngo kame canke ngo ni hehe canke ngo bigende gute. Get subscribe kugira ngo uzovyibonere neza muri telefone yawe ata muntu umwe abiguhaye. Vraiment no mama akwiye gushigikirwa nko nabivuze, mubwire subscribe hose mu musengere kandi munamusupportinge. Burya bavuga ati amafaranga arakora kandi amafaranga abakeneye mu bintu byinshi kugira ngo no muntu atere aja imbere. Indirimbo yiwe yitwa Narababariwe irimo ubutumwa bwiza ishobora kugufasha cyangwa ishobora gufasha undi muntu. Rero genda mu bikore kugira ngo ibintu bigende neza. Rero naho butaha dusubira na wa muntu atagira subscribe kuri Keje Media, genda bikore kugira ngo ushikare kuronka ibiganiro byiza biryoshe ubunabisangiza n'abandi bantu benshi. Bye bye, zosubira naho butaha.